Injyane zari mu Burundi maze agashira abarundi hamwe bakumvikana umuti muri munda ingene bo kubaka igihugu cabo. Rero sinashaka kuvuga amajambo menshi ariko mu nkundire ko twashitse ngaha nukuri twikomera amashi kuko twaje kurwanira agateka kacu ngaha kuri kino kibuga. Ijambo rya kabiri ko tukiri mu ntango z'umwaka mu nkundire kandi ndabifuriza umwaka mwiza naho abacu bari mu magume burya tuzoteba twogorore tuve muri aya magume ntawe ukirica atarwaye. Icya gatatu rero jewe nashaka mvuga icese ko nta murundi yigeze yanka ko se NDD-FDD yitwara. Nta murundi yigeze yumvira ko abo bantu data wanje ngo ari babi. Ico twanka tukanyiriza ni intwaro mbi yabo. Ico twari tubiteze ko sico twaronse. Twari tubiteze ko bagwanira agateka kazi na muntu nkuko président Ndayishimiye biyitirira yakagwanira yakavuga. Nico twari tubiteze ko. Twari tubiteze ko bashira abarundi hamwe. Twari tubiteze ko bagwanira agateka kabarya abahutu birirwa besha ngo bariko baragwanirira naho pino kubahenda. Twari tubiteze ko bashira Burundi kumwe n'ayandi makungu tukitwa abantu twambara ibirato, abantu turya tugahaga, abantu tugira imigambi maze tukava mu bukene tugeheza tukaja mu kunezerwa, tukiyunguruza, tukarera abana, tukavura abana, twagwara tukivuza maze tukanezerwa nk'abandi barundi, abandi bantu bose bo ku isi. Ariko uyu munsi aho tugeze twitwa igihugu ca nyuma muri byose, murumva ko biteye agahinda. Kandi biri mu gihugu byari bidukwiye kugira ngo turonke ibyo dufungura, turonke ibyo turya, natwe abantu baze kudusaba, abakeneye ibyacu byose tukaganira tukabibaha bataje kubitunyaga kubera ubutegetsi dufise butaza agaciro kabyo. Turansi intwaro atakindi gwanira atari ukuzuza imifuko, atari ukuzuza inyaga maze abantu kamenga ntibabaho. Turansi intwaro ishimikira ku mugambo umwe maze yindi migambwe ukamenga nta gaciro ifise. Turansi intwaro yica abarundi bene wabo, intwaro yica abasirikare, intwaro yica abanyagihugu atatu bazira ngo nuko batavuga rumwe n'umugambo uri ku butegetsi. Twagira dusabe rero namba umukuru w'igihugu avyumva ategera ko atakindi tumusaba, namba nahazi ingene yahaje navuga ati ko ndahari, reka ibyo banyibaza ko ndabirengere njira abarundi hamwe. Ico tumusaba rero nagira igihugu nyabagendwa tukigendere maze dutahe turi impunzi, dutahukane mu gihugu cy'iwacu. Impunzi ziri mu Bubiligi, impunzi ziri mu Rwanda, impunzi ziri muri Tanzania, impunzi ziri Bugande, impunzi ziri muri Kongo, impunzi ziri muri Canada, impunzi ziri mu bindi bihugu, dutahana iteka ryacu tutagenda kwicwa mukumena ntacyo tumaze n'ubunyegeri bahonyora. Icyo tumusaba niyumve ko dukeneye iteka ry'iwacu, dukeneye kubaho nk'uko nawe ari warabaho. Rero ibyo niyabikora
tuzovuga tuti ni umukuru w'igihugu nyawe. Mugabo atarabishikako ntabisaba ko tumukomera amaji ariko aratwica twicura ubusa. Ntibishoboka. Natugwanire hanyuma tumukomera amaji tuvuririmbe, mugabo ntabisaba ko tumukomera amaji ariko aratwicira abantu, ariko aratwicira abo tuvukana, ariko aratwicira inshuti. None ashaka tubeho gute? Ico rero tumusaba twebwe muri politike nuko yokumva ko tubwirizwa kwicara tukaganira ingene igihugu kiri butwarwe, kuko gitwawe nabi. N'ikimenyamenya turabanyuma muri byose. None twabanyuma muri byose dutwawe neza? Twabanyuma muri byose dutwawe neza? Ibishoboka. Turabambere, dushaka kuba bambere natwe. Dushobora kuba bambere abarundi bose baratandukanye tutari hamwe. Nadutahane tuganire twubake igihugu cy'iwacu. Acaza tuzanane ngaha muri iyi européenne tuvugane tuti umva rero ibyo yavuze nivyo, turi kumwe, dushaka kubaka turi hamwe. Kuva ubu ntazosubira kwica umuntu, kuva ubu nta mbonera kuzosubira kwica umuntu, kuva ubu nta musenere wo muri yo documentation bazosubira kwicana ngo bice abantu aco babahora. Ivyo tuvyemeranye, tuvyandike, nteze tubane mu mahoro. Amaro rero tugende rero ayo mahera twumva dusaba hirya no hino burya turayafise, nuko ari mu karwi k'abantu bake bashaka kurya abandi babicayeko. Nitwemeranya tukimba zirya nzahabu, tukimba zirya nikere, tukimba zirya tererari, amahera tuzoyaronka. Ababikeneye baze tuganire, hanyuma tugire amakontra iyo kandi abanyagihugu bazi, bareke kuza barakora mu mpisho nk'uko umenga na masiha. Ntibishoboka. Nibemere dukorane, nibemere abarundi bose baje hamwe, hanyuma kitwa igihugu, kuko uyu munsi si igihugu kihari, n'umugambwe CNDD-FDD wagiye kwicomeka ngo ni igihugu, kandi abanyagihugu bariko bararira, bariko barasemerera, bariko baraboroga. Turifuza rero ko ahindura ingendo, hanyuma duheze tugende muri icyo gihugu cy'iwacu, twicare tuganire, tunezerwe, tucubake turi hamwe. Nitwaja hamwe tuzoshika, mugabo dusabikanye, dusabasabye, ukuvuga umwe ari hari uwundi ari hariya, umwe yicwa uwundi ari umukunzi wanje. Ntidushobora kuba icyo gihugu ngo kibeho, kizoguma kiri mu marira, kizoguma kiri mu magorwa. Turakeneye guheza ubukene, turakeneye guheza ubwoba, turakeneye guheza amarira. Nta gihugu cyubakira ku marira, nta gihugu cyubakira ku giture, nta gihugu cyubakira ku maraso. Kiri igihugu ubutumwa nabwumve, nta kintu mushaka ko atari ico. Murakoze. Ngaha kugira ngo dusabe ko ivyo bintu bihagarara, turi ngaha kugira ngo dusabe ko Burundi bwubahiriza izina rya muntu wese, ntagira umuntu asubira kuzira icari, ntagira umuntu asubira kuzira ico yumviye. Nitwaje ngaha kubera hari abo twanka, nitwaje ngaha kubera twanka abatwara, twanka uko batwara, dukeneye yuko igihugu gisubira ku murongo. Iryo ryari ijambo rya mbere. Ijambo rigira kabiri, guhera imyaka ndwi iheze harabaye ibintu byinshi, harabaye kwitanga, harabaye ibigora. Muri uno mwanya turi hano, umuntu wo mu mashirahamwe adaharanira ivyicaro vya politiki, twagomba dutera akamo abarundi bose bifuza ko igihugu cotwagwa neza, kuneza abarundi bose, yuko borengera ubuntu buto buto bushobora kuba bwarabacanishijemo muri kahise, bakareka kuraba mu cirore ngo bibone, ahubwo babone igihugu, batera intambwe imbere, batanga umwizero mu Barundi. Ibi bihano ubona bateba bagakura ku bantu mu gihe abarundi baguma banigagurwa, kumbure ni kubera ata mwizero babona mu bifuza ihinduka. Uwo mwizero abarundi barawukeneye. Umurundi wese aratewe akamo ko kutabasinda bibazo, ko kutaba wa muntu araba utuntu twiwe akaraba inyungu ziwe,
igihugu tugishira imbere, turabe yuko abana tuzokwibaruka canke abana tuja dufise batazoba mu ngorane nk'izo izi generation zindi ziriko ziraca. Ndangije nanje ndabakengurukira yuko mwashoboye kurengera ubwoba butandukanye. Hari abavuga bati sinoza ngo bambone, kirazira kudeha ukuri. Mu ngorane nini y'abarundi dufise n'ukwiyorobeka. Harabiyorobeka mu mugambwe imbere, bakaza kutwongorera twebwe ati muri uwo mugambwe ndawugorewemo, ati narabuze iyonja, ugasanga bo bavuga uko ni benshi. Mu mbonera kuri ati bamboheyeyo sinabigomba. Nagire ndabamenyeshe yuko abarundi bazotabagwa nabo nyene. Abafata ibihano kubera vyananiranye mu gihugu sibo bazodukiza. Abarundi nibo bategerezwa gufata akazoza kabo mu minwe, mu mahoro n'umutekano, mu bumwe ntangere, bagahindura igihugu kikava mu ndyane kikaja mu nzira ya demokrasi n'iterambere. Uburundi nta na kimwe budafise, bubuze ababutwara babukunda, bubuze ababutwara bakunda abanyagihugu. Turakengurutse rero abashitse aha, turifatanije n'abo barundi bose bahigwa buhongo atakindi bazira atari ivyiyumviro vyabo canke ico bari. Turifatanije n'abo bari mu makambi y'impunzi baguma baturatura, turabateye intege kandi tubasaba yuko bokomeza umutima rugabo. Igihugu kizotabagwa n'abantu biyumvira neza bakayihagararira. Tugira amahoro n'ubumwe bw'abarundi bose mu buzima. Nakwiye kubakengurukira yuko mwitavye buno butumire, bakoze igikorwa cy'iteka, igikorwa c'ubuserukizi bw'abarundi benshi uno munsi bari mu marushwa. Abarundi bararavye buca, abarundi badashobora gushikiza ibyo bagona, abarundi bicirwa ntibashobore kurira, ntibashobore kugandara, abarundi uno munsi benshi bibaza ingene bohunga bakabura n'aho baca. Uno munsi ndazi yuko benshi muri mwebwe bari bafise ibikorwa, amabanga, ibibahamagara vyinshi, mugabo mwahisemwo kuza guserukira abo barundi miliyoni bagorewe muri burya bwicanyi, bagorewe muri iryo terabwoba, bagorewe muri burya busuma buba mu gihugu cacu. Hanyuma nuko bagenzi banje bariko barabivuga, ino myiyerekano turiko tuyigira mu gihe Evariste Ndayishimiye aramutse igihugu c'u Burundi, yaje hano mu nama hano i Buruseli. Tukaba turiko tuyigirira ku cicaro c'ubumwe bwa Buraya, ubumwe bwa Buraya bushingiye ku gateka ka zina muntu, ku ntwaro y'ingingo hamwe no kubahiriza amategeko. Twaje rero kugira ngo dushikirize ubutumwa isi yose, tubushikirize ubwo butumwa tuvuga yuko igihugu kitarongowe n'ibindi bihugu byo ku isi. Tubwire Uburundi n'amakungu yuko Evariste Ndayishimiye atari umukuru w'igihugu nk'abandi. Igituma atari umukuru w'igihugu nk'abandi ni uko uno munsi Evariste Ndayishimiye aho gukora icyo abarundi benshi bari bamwiteze ko, nk'uko mwabikurikiye igihe yimikwa muri 2020, aho benshi bari bibaza bati reka njya tugiye kwihutsa, kumbe azohagarika ubwicanyi, kumbe azohagarika abasuma n'abanyonyezi, ahubwo yaje gusasira indabyo ikibi. Ndibuka agiye mu nama ngiyo, bahura n'abandi bakuru b'ibihugu baramubajije bati mbega ibiba mu gihugu c'u Burundi bivuga ko iki? Yararahira arengwa yuko atazira canke umunyagihugu umwe yanyurujwe canke yaborejwe igufa. Uno munsi rero twaje twitwaje amasanamu y'abacu, abavyeyi bacu, barumuna bacu, bashiki bacu, abakenyezi canke abacanke bacu,
batwawe bakagenda amazima yongo bikozwe n'inzego z'igihugu. Twaje kwibutsa Evariste Ndayishimiye yuko tuzoguma tumwishyuza we cyo kimwe nabo basangiye kurongora igihugu cy'u Burundi, tubabaza iyo bashize abacu kugeza bazotora bitubwira. Hanyuma rero ikindi ndashaka gushikiriza nuko bagenzange bariko barabivuga tugufatana mu nda kwacu, tukubandanya dutsinda ubwoba kandi dushyira hamwe, tutoma ku rutoki bitagenda neza, bitewe bitebuke bitodushikana ku ntwaro dushaka, aho tuzosezera abicanyi, aho tuzosezera abasuma n'abambuzi, kuko igihugu cy'u Burundi nta muvumo kiriko, nta kireyi gishobora kubandanya kiriko ku buryo kiguma kiyongowe n'abicanyi n'abasuma baguma bangaza bene wabo. Hanyuma nashaka asubire kuruta, novuga ni kuruta kuko yaba tubwira bumva ntituba turi muri iki kibanza, tuba twagiye mu ngoro abandi baza guhuriramwo tukamushikiriza ijambo kubera twibaza yuko ashobora kuryumva, ariko twahisemo kuza ngaha kugira ngo tugereke abarundi n'amakungu. Hanyuma ngira ntidusubire kuruta kugira ngo tubwire Evariste Ndayishimiye yuko kurondera imigenderanire y'Uburundi n'amakungu, kurondera abafasha Uburundi, ntibera kubandanya wica abanyagihugu, kurondera amafaranga y'ubumwe bwa buraya, ntibera kugara hamwe no guturira amaradiyo, kugara amashyirahamwe hamwe no gukurikirana abarongozi b'amashyirahamwe hamwe n'imigambi, kurondera abafasha igihugu cy'u Burundi buzi impunzi guhuguka, kurondera abafasha igihugu duhuza abanyagihugu yuko bashikiriza icyo bagona. Ibyo dushyikiriza, ibyo dusaba tumaze kubivuga kenshi. Umunsi Evariste Ndayishimiye hamwe nabo bari kumwe bumvise akamo Barundi babatera, bakumva amarushwa Abarundi barimwo kandi barayazi kuko nibo babikora, hanyuma bakabitorera umuti. Evariste Ndayishimiye nta rwango tumwanka ka muntu ka Murundi, azoza dusanga haba cyangwa ahandi Abarundi bamwakire nk'umukuru w'igihugu nk'abandi, aho kuza tumwiyamiriza tuze tumusanganira, tuze tumuganiriza, twigire hamwe ibyoteza imbere igihugu cy'u Burundi. Hanyuma nkaba gusubira kubakengurukira no hanyuma uzokwita bakamo, kuko runo rugamba ni rurerure, kuko abo turwana, abo twishyuza abacu, murabona yuko nibaza yuko abarundi benshi batanguye kubishima cyane cyane kuri ya nama mwagirisha. Jewe nari nagiriwe ubuntu ndayibamo kuva igitangura makihere yayindi yitwa forum sur le développement. Abantu bose barabonye ko bavuze bakikura, ibyo nukuri abantu bakurikirana iby'ubutunzi n'iby'igihugu nta numwe atabishimye, n'uwovuga yuko atemera atakwemera, ibyo barabishimye bose. Rero n'inama mwagishije ngaha mwumvise ko bose babishimye. Rero izi nama mwatanguje mumbabarire sinivuze, nitwa Rufisiri Gabriel, mvuye Luxembourg, nagize ibirometero byinshi nza ngaha, iyo ngenda ntavuze numva byari guhava na jewe bitamerera neza. Mugabo mwakoze cyane kumpa ijambo.